nitwa Jean Pierre Ndirahisha naratewe n'iteka ryo kwitwa umushinga amateka hama uyu mwanya rero mba ikampara njejwe ikigo cigisha kurwanya amabi ashingiye ku gitsina hama ico kigo rero kiri mu Bugande ariko gikukira umuryango w'ibihugu byo mu biyaga binini musanze ahantu atamutekano hari ayo mabi yose mwibaza abahari ariko hariho benshi batazi amabi ashingiye ku gitsina hariho benshi biyumvira ko ari kurya gufata ku nguvu ariko amabi ni menshi kuko umaze guhunga ntubukigira hurima ucukena nibyo byose biguma rero aramabi rero mu gihugu ca Kongo cyane cyane mu buseruko mwese murabizi yuko hariyo ingwano abantu baratingo bagahunga hama cyane cyane rero abakenyezi n'abigeme nibo bashikirwa nayo mabi bariko baragenda barafatwa ku nguvu na bariya bitwaje ibigwanisho hama bashitse naho aho boba babarondereye bakikumusaya kubera iyo nzara kubera batagira naho baba hameze neza hariho bamwe rero baca baguma bakubagurwa baguma bafatwa ku nguvu bigashika n'abandi kugira baronke ubuzima bavuga bati nta kundi reka ngende kwidandaza ntawe reka kubivuga rero ntihameze neza kubera umutekano muke hama ariko ikindi no kongera ko nuko n'ahari umutekano mabarangwaho kandi si byiza mahora mumva na mwebwe ngaha kubavuga umwana w'imyaka 2 yafashwe ku nguvu nukuri je muramakwa kurira rero amabashingiye ku gitsina ari cyane cyane ahantu rero hari umutekano muke n'ahandi hari amahoro birashika icoko bwa mbere nuko twese twohaguruka tukaraba ko amahoro yogaruka bahamagara rero barongo ibihugu bitandukanye ko bogerageza bakaraba ko amahoro yogaruka bakiga neza igituma amahoro dufise hanyuma bishitse naho bajya baba bafite izo ngorane bakagerageza kubafasha kuko hariho nk'abaca bagwara mu mutwe turasaba rero yuko mu bihugu bashiraho ico twita ikigo cyo kurwanya amabi nka kujya ngaha mu Burundi dufise humura hategereza rero kuba hari abantu babafasha kubijanye no mu mutwe abaganga ababafasha mu gihe bitwaye kuvuga bati twituriza inzego hama tugasaba kandi yuko ibihugu bishiraho amategeko kandi agakurikizwa hanyuma gashiraho ibintu bijanye n'ubucamanza babanyarukirize gucira urubanza abakoze ayo mabi ariko nkuko nari nabivuze hari aho bafata bataribo ico gituma rero aho tugeze hariho uburyo bugezweho bwa none yego hanyuma kandi tukagerageza gushiraho ukuntu nimbara amatelefone ibigo bitandukanye kugira ngo ubugize ingorane aronke uwaca yitura amasaha ataraba menshi kuko murazi yuko hariho baca bandurana ingwara zitandukanye rero cyane cyane nosaba ibihugu ko bigarukana umutekano bagashiraho ibyo bigo kandi bakabiha uburyo bukwiye kuko urashaka gushiraho ikigo ntushireho n'abantu hanyuma kandi tugasaba rero yuko atawotinya kubivuga akitoranye n'ibyo bigo akavuga ingorane afise hanyuma ikindi naco turifuza yuko abagabo ubu basigaye bahohoterwa nabo ariko si benshi ariko twaciye dusanga abakora ayo mabi ku bakenyezi n'abigeme benshi n'abagabo duharira nibo benshi tugasaba rero yuko mukumva yuko Imana yarema abantu yaturemye umuhungu n'umukobwa tungana birebe dutandukanya mu byibagire mwumve yuko mukora murondera ubugwaneza bwa mushikawe bwa mama wawe hanyuma twese rero duhagurukiye rimwe abakenyezi abagabo nibaza ko arico twoshikako tukayagwanya nyene twese hamwe rero abagabo ndabahamagariye rero guhindura ingendo mukumva yuko guhohotera umukenyezi ataco bimaze na cyane cyane namwe umuhohoterwa nibaza ko byo babyiza tuje hamwe twese mu Kirundi bihari amajambo catuburanye natwago yego ariko mpamagarira abagabo muhindura ingendo mumve ko twese dutegereza kubaho neza ntiwifuze kubaho neza burya mukenyezi nabahohoterwa hama ikindi naco nuko dusaba hariho amategeko
yasinywe n'abakuru b'ibihugu. Ayo rero kenshi baheruka benshi basinya kumbure ntibibuka kubera akazi kenshi. Twasaba rero yuko buyatororokanya amategeko yose basinye bakaraba tugeze hehe, habuze iki kugira ngo ibyo twiyemeje gushikako tubishikeko. Nko mu mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme n'abana n'abagabo, reka ndabongerako twavuga yuko tuzoshika ahantu atamuntu n'umwe asubira gukubagurwa, ariko rero murabona yuko aho kumanuka biraduga. Nico gituma rero dusaba abasinye ko bobigarukako. Hamica kabiri nuko nyene two igihugu arico cyo tugereza kugerageza uburyo bw'amafaranga bw'ibikoresho kugira ngo ifate neza abene gihugu. Egome hariho abadufasha n'ivyo mugabo byiza nuko natwe tubona yuko ariko twoshira imbere ineza yacu tukaja hamwe twese tukayagwanya amabandi bakaguterera. Baranavuga bati amazi masabano ntamara imbyiro. Nibaza rero yuko twohera ko twebwe ibihugu bikarondera uburyo bukwiye kugira ngo ayo mabi aranduranwe n'imitsi.